Je nitwa Emaston naco nayigize canke benshi banze kwizina rya Demokrate amanga sanzwe nkorera muri kano karere yasaka karere ko nyene sanzwe nkoreramo nkorera mu burere butandukanye kino kiyaya Cimbo guhera za Gihanga kuza Buganda na Rugombo iyo secteur ni imwe na Rugombo gushika kuruhwa ku mpaka hama kuno musi aha Musanze niho ndiko ndategurira tere kugira shobore kurimira sezobe na umuceri mu meza ane uzobuvuyemwo hama centera ibindi ngaha nyene mu gihe amazi azoba yabonetse yo kuvomera umurima centera ivyici bizokwera mu kwicenda cyo nongera ngaruke nera umuceri. Uburimyi no mushinge w'igihugu ego ubuzi ibisata byose biragiranira mugabo uburimyi no mushinge w'igihugu kuko nimba no munsi mwangendeye nuko mwarose inguvu zo kuza mwagize ico mutamira nico gituma niyumviye ati dukora inkoreye ubwa mbere muri kino gisata nzofasha byinshi nzofasha abaganga fasha abamekanisiye fashe abantu bose mu bisata bitandukanye kuko namona ashobora gukora umunwa utarose ico fungura cyo gituma niyumviye nti reka mbanze nze mwiki gisata ko dusanzwe dufise amatere isi yacu intara yacu ifise inzuzi ifise ibintu byinshi bishoboka na klima yo kurimiramo kugira dushobore guteza imbere kino gisata na cyane ko abajene benshi ntibagihurumbira je rero nakigiyemo nkiri muto kuko nizo nguvu mfise mu no mwanya gukora nitanga kugira umwimbu utera imbere kandi nongere nteze imbere niki gisata ubona ko kikiri hasi mu bajene isi yose ntago yigera yoro ariko buke bushikana umunsi bakumugezi naratanguye buke turi ndi mahano hato udufaranga ndose tugatuma ngenda nagura karere so kuvuga rero ngo nimitahe noba mfise minini ahubwo mfise umutahe wa mbere mfise umutwe nawo niwo untegeka inyifato ngira n'igihe ndose nayo mahera makeyi natangwe mu bihumbi 2019 bivanye nibyo nari ndimwo nibihe nari ndimwo ndavuga ati reka ningunganye ndabe ingene no tangura hato gushika no musi ariko ubu aho tugeze turahashimye burimyi bukenera suivi bugakenera umutahe bugakenera n'inguvu ku buryo udafise umutahe udoshobora kwiyangaja ngo uri kuraja ko byo gufana uri kurarorera ico gituma nibaza ko ugwaruka gwinshi rutabijamwo kubera ko manke y'umutahe atamutahe umva ko nk'ubu sishobora gukoresha abantu batunze imiryango batunze ingo ngo bagende ntabahaye amahera yabo ntibishoboka umva ndiko ndabagirana abari ubuhemu nakamo notera n'ugwaruka ko rushobora nago nyene kwihangira imirimo nkuko kwacu kuko natwe nta mamiliyoni twatanguje nta byinshi dufise twatanguje mugabo twari yagize icyumvire twarajya mituragira icyumvire tuvuga duti reka dutangure mwibi bisata no musi turaha turi mu muceri turi mu bigori turi mu bijumbu ibitegwa byose mbumba rugo turashobora kubirima kuneza yabene gihugu yabene Burundi kugira baronke kuko urazi ko n'umukuru w'igihugu yamatera kama ko umuntu wose utegereza kugira icuronka ufungura niko kamo kawaida twitavye kugira dushobore gukora ibintu turimwo kandi ntiduteze gucika intege gisata nk'ugwaruka igihugu je kinkeneye kinguvu kandi inguvu ndacazifise zo gukora kuko inguvu mfise nazikoresheje uno munsi azogira mu myaka y'ubukure ntaco nkishoboye kandi urazi ko bavuga ko akabanda uzogendera ko mu busaza ugacuba nivyo ndiko ndakora nico gituma notera kamo nko ari ubivuze nk'abajeje gutunga gushora gufasha bitungariza imigambi ni benshi baribo hari amabanke y'ugwaruka hariho n'abagwiza tunga babwirizwa gufata izambere
ntibabika amahera mu mabanki bayakureyo bayazane hari abajene bafise management yo gushobora gufata neza amafaranga batariko barayonona. Kazoza FM, be your own boss.